Novuga yuko runo rukino rufise ahanije no rushira mu bice bitatu imaje no inka. Icambere novuga yuko abanyakayanza bari bakumbuye umunezero kuko urazi yuko umugwi wa Kayanza United mu nkino zose wakiringa mu igana rya Premier League washoboye kwatsindira urukino rumwe bonyene. Bisigura yuko abanyakayanza bari bakumbuye wa munezero wo kubona umugwi wabo uriko urakira ngaho ngabo batabashije kuwubona muri Premier League. Bisigura yuko bari bakumbuye umunezero, wa munezero bari bakumbuye kumbure uciye ubahuza muri no migwi ibiri aho Kayanza United yari isigaye ikina ikabafana iriko yaronka mu kibuga Stade Gatwaro kandi yarayisanze imyaka ndogerageje kuraba ngaha urabona yuko imigwi ya Real Madrid ndetse n'imigwi ya FC Barcelona ni kimwe mu bintu woshaka byo yindi image Chelsea byo ikigwa abasanzwe barongoye intara ndetse abasanzwe bakaba bari mu ntwaro ngaha mu Kayanza ndetse n'abasanzwe barongoye umugwi wa Kayanza United kuko urabona yuko novuga yuko na kimwe mu bintu abantu benshi cyane baje ngaha abantu benshi batari bamaze iminsi bategura baraboneka ku mbuga mugabo muri kano kanya urabona yuko bose bagerageje gushika ku kibuga byo gushima kandi byo kwishimira ndetse rimwe mu rukino rwabaye rwahurumbikiwe n'amashyirahamwe atandukanye navyo ni byo gushima. Bisigura yuko kimwe no tubwire no tunasaba n'amashyirahamwe atandukanye ari ngaha mu Kayanza yuko yoza arahumbikira zarafasha no mu gwaruka cyane cyane mu bikorwa bitandukanye kuko igikorwa nyibi ni bikorwa biba bikeneye ubufasha kandi muri bwa bufasha nyene haba harimo na visibility. Muri ya visibility rero ni ya inzo avuga ati ni win-win, turaguha umunezero karonga no kuramamaza ivyawe bavuga yuko ni byo kandi kino mu bintu byo gushima mu gushimirana n'abateguye bino bikorwa kuko urabona ko ibikorwa byajemo abantu batandukanye bavuye mu ntara zitandukanye intara zose cyangwa se amadistrict yose ari ngaha bose ni kimwe mu bintu benshi batari bazi yuko byogenda uko vyari kuko je nanje sinaziga yuko byari kugenda ku mugabo Jesus kuri kino gikorwa cyawe kuri uyu munsi Momo ubusakiro cya Kayanza United uri mu bantu bakurikirana ibintu hafi cyane zibera ngaha muri no cyane tuvuga mu ntara ya Butanyeretse ko hose hakwira mugabo umuntu uriro kariza cyane hafi ya Kayanza United ni igikibona kino kirapfa mu mugwa Kayanza United navuga yuko mu kiriko kirafa ahanini ni management, ikibazo cha management kuko uravye ibibazo Kayanza United ifise ni ibibazo navuga yuko nindi migwi irabifise kuko uvuze ikibazo cy'imishahara nindi migwi irafise ikibazo cy'imishahara basi muri kano kanya Kayanza United bakirishuza imishahara amezi abiri iyo mishahara amezi abiri hari imigwi gushika muri kano kanya kandi irakora neza ifise abakinyi bishuza imishahara amezi arenga abiri mugabo bisubira yuko management ya Kayanza United organisation imeze gute nicyo kibazo Kayanza United irahura naco mu gihe rero tuvuga yuko kandi n'ikindi kibazo imigwi yahaye wacu kiragira ikibazo cyo kugira abakinyi kumbure bataramenya ikibanza cyabo muri football. Umukinyi ahanini arashobora kubura salaire ugasanga ariko aragira imigumuko mugabo salaire yamara kuboneka nta ntirima wigeze ukora bamaze kuguha salaire kwinjira mu kibuga ugasanga ariko birakunanira. Bavuga muri kano kanya Kayanza United muvuye ino phase yane eko bari mu karuhuko ibabere akanya ko kwicara no kwiga ku kibazo cya management kuko uravye abakinyi babona yuko bari mu kambi bakeneye ibintu byinshi, bakeneye gufungura, bakeneye imyitwarire barabe mbega niba barabingene baza kuko umuntu ari mu kambi yakenera gufungura agakenera imishahara bagakenera ndetse n'amakuru do match. Ibi byose bivyokorwa n'umuntu umwe mu gihe ari equipe yegukira intara abanyentara bose bavuka mu Kayanza bose umuntu umwe niyo bishobora wenyine. Bisigura yuko mu kibazo kiriko turakora Kayanza United gushika muri kano kanya ndetse n'indi migwi ni kibazo cya management, organisation zose zitameze neza mu migwi yacu. Ni kimwe rero novuga yuko kigeze kuba mu mugwi wa Dar es Salaam Young Africans umugwi wa TP Englebert maze ngorazi ko bavuye muri Kongo bagiye kwiga management cyari cyo muri Dar es Salaam umugwi wa Yanga. Urazi ko umugwi wa Dynamo nawe wigeze kuba muri Zambia uraja kwiga management cyari cyo. Bisigura uravye management ngahi wacu mu Burundi umugwi wa Aigle Noir management urabona ko bahagaze neza. Naco uzaye ku mugwi wa Kayanza United ufasha indongozi z'umugwi wa Kayanza United ukavuga ati reka tujye umugwi wa Aigle Noir twige management ni cyari cyo mbega management yawo ni gute bafata gute abakinyi cyangwa se organisation interne y'imigwi bigenza gute muri comité organisation y'imigwi byose bitameze neza mu bigenza gute turi kumwe mu bibazo byacu imigwi yose ibibona yuko umega ibintu byose barabishoboye kandi ari kimwe mu bibazo biko birahura n'imigwi myinshi cyane organisation interne iratari ngorane mu migwi yacu. Icyo kibazo cyo tuvuga nyine kuri Kayanza United kiragaruka cyane ku migwi yanini yo muri Butanyeretse tuvuge nicyo kibazo nibaza ko message ngo yagize umwe mu migwi ukumbuye inzinzi basi kumbuye kuja mu banza byiza mvira hozemwe kuri icyo kibazo nyene message ngo ubona yo uriki ko ari mu migwi yaje kwibasira mukavugana ko cyane haburi
bo ikibazo novuga yuko ku mugwi wa Messager Ngozi reka tubwiremo kumbure ndagisigurire hamwe n'umugwi wa Kayanza United kuko urabona yuko muri Butanyerera ibibazo imigwi kiragira ni twese byose na bimwe biko birasa. Ikibazo kiri muri Messager Ngozi nicyo kibazo kiri muri Kayanza United ndetse nicyo kibazo kiri mu mugwi wa Ngozi City naho kitaboneka cyane. Navuga yuko ikintu cya mbere abaperezida b'imigwi cyangwa se reka tufatire muri rusange ikintu kimwe niko koza mu Burundi twemeye ikintu kimwe umuntu wese afise amahera si itegeko ko uba perezida w'umugwi. Urashobora gufata ukamenya ikirango w'umugwi, urashobora gufata nk'akarorero jewe bavuga ati jewe mu ndafise uburyo mugabo nkeneye kuba umuterankunga wa equipe mbega ko umuterankunga wa equipe bisigurike. Urashobora gufata CV avuga ati na CV n'isora mu bya football mu bya football reka jewe mbe umusponsor official wa equipe main sponsor genda uburyo mbwira wa CV hakeneye kugira nk'akarorero Kayanza United kugira itere imbere je nakubwirira imibare uracanda guwanga kugira nk'akarorero Kayanza United kugira dukore uno mwaka dukore neza dukeneye 600 million example kugira dutware igikombe dukeneye Telson kugira dutegure umuguzi wo kubona neza mu myaka 2 cyangwa 3 dukeneye otamo mota imeze bisigura rero aho ubufise umuntu w'umumercenaire azi football azi n'icyari cyo umubiganize wa football haba ukacuma umuterankunga mu ngani wacu shu umuntu wese afise amahera akeneye gutera umugwi atashaka kuba umuperezida w'umugwi ariko naho mu gasanga benshi ibya football swate nta mwanya babifitiye cyangwa swate ugasanga nabonye mwagiye batera umutwe baba batwabika gushasha amari kindi kibazo novuga yuko imigwi nka myinshi kuragira na cyane cyane muri Butanyerera ni gupanga amakomite d'organisation cyangwa se amakomite dirigeant y'ama equipe ikindi kimwe mu bibazo kuragira aho umuntu uvuga ati je ni president mu gupanga komite reka ndabe abanyamupira parce que imvugo iri kwica abaperezida benshi b'imigwi niyo mvugo yo kuvuga ati muri football twebwe nacyo twakura tubikora nka plaisir novuga yuko muri football nka plaisir mu gihe abo ukoresha bo bazi yuko bari ku kazi umukinnyi bari ku kazi tegeza kumuhemba none waguma umutanga kuri 100 million 50 million uziko ukoza kurekupera bisubira yuko ikibazo kigaruka mu makomite y'imigwi amakomite atunganijwe gute amakomite agira organisation zimeze gute indani mbega mu gupanga amakomite barabika utusanga abaperezida benshi b'imigwi mu gupanga amakomite y'imigwi barabati je naka turasangira naka n'umwana wa papa naka twumbuye mu mugenzi usanga ni kumwe mu bibazo biriko biraba kuri no migwi ni kumwe rero mu biko biraba cyangwa usanga biriko birahuza cyangwa se biriko biratuma imigwi myinshi y'ingorane komite ni kuzipanga bagapanga amakomite bisunga abantu bashoboye abantu bazifite bari cyarico abantu bagiye bitera umutwe mugabo gupanga komite ati boreka ngira abantu benshi kugira ngo baze gufasha usanga ariko abunegera byinshi akatubwira kugira ngo turaba aha mu Kayanza tugatwasha n'ingoti ya mu Butanyerera imigwi yaho iri ahantu hari abafana bafite stade akabana bisashikira imigwi akaba abafana bakunda imigwi nigikunda bagosoza kugira ngo imigwi yacu yo standard yari kinakomeye mu Rwanda yari aho bwego ikibazo novuga yuko kiguma kigaruka ni cyakibaza ati mbega iyo shira hamwe bize kumenyekanisha ibintu byawe bize kungukirahe ikindi kibazo kiko kiraba kuko nasize ni guhembane ishira hamwe niba ari ishira hamwe rikeneye kuza kwamamaza muri Kayanza United cyangwa muri Messager Ngozi cyangwa muri Ngozi City bo icyo bakeneye ni donadona ni kuri muri ni situation ya donadona gende ni na ubonye mbega ko shira hamwe banza kaza bakaraba est-ce que organisation yiwanyu interne communication yanyu imeze gute d'une façon yuko jenga ni mitahe ne kunguka nyine visibility ijya visibility baba bakeneye ni public est-ce que organisation ya public imeze gute ubwo organisation public itameze neza sinibaza ko hari shiramo ryo urumbikira umugwi dorize kukamamaza umujya for example raba hari amashyirahamwe menshi yakoranye na Kayanza United hari ishyirahamwe ryigeze guhorera amashyirahamwe ryakoranye na Ngozi City hari ishyirahamwe ryakoranye na Messager Ngozi ikibazo yo kwibaza est-ce que iryo shyirahamwe ryungutiki cyangwa ry'amashyirahamwe yungukiyemo none yigeze yungukira kubera iki organisation y'abaga abafana kugira baze gurumbikira amashyirahamwe nta yarimi n'akarorero urashobora kuza ari banki runaka cyangwa microfinance nkeneye gufasha na Kayanza United cyangwa Ngozi City cyangwa Messager Ngozi igusaba bagiye abafana ko bahurumbikiza mukabazana bagiye abafana bakaza
hehe agahemberwa sate muri microfinance nke muri bank bakuguriza amakonje muri bank section microfinance ndongo aba iwacu organisation interne iracyari ikibazo organisation mu bibazo by'abafana biracyari ingora mu gihe organisation y'abafana ikiri ingorane nibyo byose biherahe muri communication y'imigwi na relation publique mugabo mu gupanga mu gihe tuzapanga amakomite y'imigwi tukavuga ni je tupange komite y'imigwi y'abantu bashoboye akora dukanga komite y'imigwi umuntu kubera musangira icupa cyangwa se umuntu kubera ari umugenzi wawe umuntu kubera ari umunyamuryango wawe ukavuga ati reka ndamushyire muri komite y'imigwi aho umenye yuko uzokana mu marira aho umenye yuko ya management kuzobara ikibazo football kiriho n'abanyamupira hari itandukanyirizo ryo gukunda umupira no kubuza umupira urashobora kuba ukunda umupira mugabo utazi football iyo bitera umutwe icyo ni kimwe mu bibazo kumwe ariko biragira imigwi myinshi abana bafana kugira bahore imikino imigwi bisaba ko biyumvamo umugwi niba mugwi kugira bawiyumvemo bisaba ko bawumvishwa n'abana banyene umugwi icyo ni kimwe mu bibazo rero novuga yuko icyo kiratuma abafana badahora imikino imigwi iyo tuvuga ubunyamwuga cyane professional gukora ikintu kinyamwuga nikosa rigaruka ku banyamitahe nikosa rigaruka ku migwi ikibazo kiberahe by'ukuri niyo twakosora dufashe rero mu minsi yose twabonye urutonde dufatira ngaha mu Kayanza no tudishoye urutonde baragize staff turabonamo uwitwa Richard amazi minsi tubona yatanze imihoho ngo bivuga ko atigeze akora kubwawe nicyo kigwa byaguhaye icyo twita ubunyamwuga n'iki bakwigira kwijya kayabaye nabamenyesha amakuru kwanza kumenya icyo bari umumenyesha amakuru ukamenya aho uhera nawe ugeza parce que je sinibaza yuko umugwi abamenyesha amakuru ikintu kirica abamenyesha amakuru benshi ko kiratwica wanashima sinabamenyesha amakuru bonyene n'abantu benshi ko kiratwica dukunda yuko jewe naka nkunda yuko ngira amabanga baza kwinjeza cyane ugakunda yuko uhabwa ubutegetsi mugabo eskeraba quel est l'honneur yowe kuba muri hagahana eskenyenere gusa mbega baguha ibikoresho by'akazi byotuma uzobazwa umusaruro na kimwe mu biriko birabazwa cyangwa se kiragira ingorane ni kuvuga ati tupanga amakomite cyangwa se tugapanga amastaff mbega eske hariyo ukubazwa imisaruro kwa bino bikorwa jewe niba umaye amabanga cyangwa ubwira ati ozo basharje communication charge de communication bien sûr afise ibikoresho akeneye charge de communication bien sûr afise salaire akeneye charge de communication bien sûr arivyo akenera byinshi eske warigeze uhabwa ibikoresho cy'akazi n'umunsi wari mu gihe kipe tigeze iguha agaciro kubera iki uguma wigungiye cyangwa se ukaguma wifatira kuri iyo ekipe bisigura yuko abamenyesha amakuru niyo bavubona imigwi myinshi ifise ibisata vy'itangazamakuru mugabo bitigeze biboneka bisigura abamenyesha amakuru bagyohewe nuko babahaye ajya amabanga mugabo ntibari bazi ibyo barimo bisigura yuko agatego takihaye na muntu n'umwe atukagura kugeza ubu n'akahe kajambo twotekerera indongozi n'aba bagize staff cyane cyane mu hafi ya sikore kibazo cya gusa ikintu kimwe tubabwira kumbure na cyane cyane muri Butanyerera Ngozi City Kayanza United ndetse na Message Ngozi abagize ama staff y'imigwi icyambere bibaje mu football bazi icyo bagiye kurondera football yo mu Burundi nimba uri muri komite y'umugwi wizeye yuko hari ikize kurondera muri iyo komite ubanze ugikure mu mutwe hamya ikindi biracyashoboka hose ku mpande zose biracyashoboka umugwi yose ndazi yuko ufite ibibazo by'uburyo ari Ngozi City irafite ikibazo cy'uburyo ari Message Ngozi irafite ikibazo cy'uburyo même Tana Kayanza United irafite ibibazo by'uburyo ibyo bibazo by'uburyo babanze borganize bagire organisation interne y'ikino kibuga bino bibuga birashobora kugabanya ibibazo bafise nivyoheza ibibazo byose mugabo ibibuga birashobora kugabanya ibibazo mu gihe bogarukira abafana bakabakundisha imigwi yabo kumbure n'icicumi cyangwa isi cya kabiri cyangwa isi cya 20 barashobora kugabanya ibibazo byabo kuko ahanini ho ntihararengerana ko imigwi twovuga yuko yokoroka cyangwa se uko itokora neza turacyafise inkino zindi 15 ziri imbere yacu turacyafise izindi nkino z'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu umwanya uracyariho byose biracyashoboka mu gihe bose bosubira ku mugozi umwe bakamenya ivyo barimo mama nkubona kuri kene nk'inkino urabona ko muri kino gihe turimo umugwi w'Uburundi bashobora guhangana ku rwego mpuzamakungu hari icyo kogwa ntiharagera bon je ne peux pas beaucoup parler ku kibazo cya equipe nationale ni byinshi cyane tumaze kuvuga ku muguserukira igihugu inama mu rugamba ndetse na organisation interne mu guserukira igihugu inama mu rugamba je novuga yuko ubwanje ibiriko birakorerwa mu muguserukira igihugu inama mu rugamba muri kano kanya turacyafise urugendo rurerure bitwo bivuga ko byinshi kumureze bibana kundi mwanya kuba byinama mu rugamba haracyari urugendo rurerure cyane ntiharanagera yuko twogira ku rwego rwego. Merci beaucoup. Murakoze.